ushobora gutera blague ntagire n'umuntu atwenga kwera ukuntu uri kurabivuga ijwi uri kurabivugana ukuntu donc ama movement uri kurabigirana byose n'ibintu tegerezwa kubuzi donc ugize hari abantu ushobora kugenda kuri stage ugahagarara nko kumenga urindiriye imfashanyo bon so kwandika ngo ivyo uza kuvuga byose hari akantu bita ka aide memoire barakunda kugakoresha kenshi jo uzorabe masho iyo hari hakameza baba gashize hajya mugabo we ntavyo ubona kubera abazi ukuntu ashobora kugenda yibutsa ka blague ashobora kugenda gusa kigisha nk'ukunyi nk'uri kararondera ikiye gasanga arabonye umurongo aca kurikiza donc na ka aide memoire kujya ko mu ishure bita imbagwa bari karabaga yumva. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabarabikije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera risike professional tukaba turi kumwe n'umutumire azwi ku izina rya Kabizi le comédien akaba uno munsi dufite byinshi tuvugana bon si byinshi cyane nitumuje umwanya nkuko yashitse atubwira ko umwanya wiwe ari muto cyane ariko mu mwanya muto aza kuduha turaza kuvugana ibitari bike kubera nivyo byatuzanye twaje kugira ngo tuvugane. Ndakora mukije cyane Kabizi. Ndobora mukije Nancy. Okay, ubona gute Buja Hit kuno byifashe muri no misi? Bon ni sawa kweli naho mwarimu yapote misi heze bon ndabona byahindutse ni sawa ubwo umuntu yabagiriye design yakoze design ni sawa ndabona c'est pas mal. Okay. Design ni boss yaraye ijoro rimwe ararota bon arota ibintu nk'ibi hama arabikora. Our dreamers ntibajyama they call us dreamers because we don't sleep, you know. Okay. Yeah. Sike ivyo avuze wavyumvise cyane no wavyumvise iki citwa icongereza. Okay. Kabizi turagushimiye kwanza imbere ya vyose kuba wavyemeye ukitaba ukaza ugashika muri studio za Buja Hit kugira ngo tugire ivyo tuvuganye. Akazi kawe kagenda gute? Bon naje reka mbanze ndabashimire kuba mwaraduronde mukaduhamagara kugira tugire kumbure ico tuyaze kumbure mu mici itandukanye igize ubuzima bw'igihugu kumbure no ku bintu umuntu asanga akora bon uretse n'ibyo akazi biraza ni bon turashima Imana. Amatwi ansumira uriga uri ku ishuri bon narahejeje. Okay. Uciga byagenda gute kwiga karanga n'umwanya wo kumedita ivy'ishure kamedita ivya comedy n'ibindi byagenda gute kugira ngo ubishobore kandi ugume wumva umeze neza? Bon nico nikibazo kuri jewe ndibaza bon ntivyigeze bingora cyane gose sivye ko hagiye umaze kumenya uri nibyo keneye nibyo burimwo uramenya gutegura umwanya urategura umwanya ugategura ukamenya ikintu cyose uza gukora ukakimenyera umwanya wacu aho nta kintu na kimwe utazigera unanirwa gukora uko byose urumva ni kintu cyose bibari biri ku rutonde cyo gituma naje nabanje kwitabariza ati nukuri ko Imana tugerageze gukoresha umwanya kugira umuntu acaje mu bindi kuko urazi ibintu bibiri byinjiranye kimwe usanga kitagenze neza nkuko wari wagiteguye byagenda neza narafata umwanya wo kwiga umwanya wo kwiyumvira ibindi ndi bukore n'umwanya wo kugenda gushaka agafaranga urumva byose umuntu yarabigiranye bikagenda neza n'umwanya gusa kubitegura to byose ni mu mutwe. Okay, byagenze gute kugira ngo umenye ko ufise impano yo gutwenza? Bon jewe kera je narakunda gukina amateatre imbere yaho bon nakunda kuraba amafilme ya kera urona kera twari twaraganziwe n'abatanzania twarabiza abatanzania bande ba Nigerians za kera cyane gose nzo nakunda kuraba usibye n'ibyo muri famille dufite abantu bakina muri ninde famille wacu turabantu batera story bon no kuvuga yuko habaye gusa ku ameliora gusa gato no kutahura ibyo uri bukore naburi butangi kubwo butumwa cyangwa icyo kintu buri kurakora. Usibye aho ngaho sinovuga ngo je ngo nabitangiye kera ngo cyanke ngo narabivukanye naje navutse uko nyine mu nyuma niyo nagiye kumenya ko ushobora kwicarana ugatera story n'abantu ibintu bikagenda neza. Je ndatera story gusa suvuga ngo nabirenze. Okay. Mu muryango iwanyu abantu basanzwe bakina ninde ni bande kugira ngo bariko bakurikirana ikiganiro cyacu? Hariho ujya bita Soleil sinzi kumuzi Hakizimana Raphael Soleil bon ujya bavukana na mama ni mukuru wa mama undi nawe no
numufasha wasa kubu donc ari ibintu bapfana na papa urumva ni ibintu by'urukwega ni ibintu bya kure donc ya iwabona papa urumva ibyo byose muzehe yari umuntu atera story cyane gose umuntu atera inkuru cyane gose urumva byose urumva ni ibintu cyusanga biza nyine ugasanga umuntu amaraso arakwegana hajya biramaze gushika kabizi agateramisha abantu barenga 3000 bon ego nk'ibirimo cyane gose narama concert twagiye turajamo vuga festival amahoro kigingiza comedy donc n'izindi zagiye ziraba mu Rutana izo twagiye turategura nabo twakorana ico gihe twara performing bikagenda neza ubwa mbere baguhamagara bagutumira uje guteramisha abantu ari ubwa mbere wabyifashemo gute ko ni ibintu wari usanzwe utamenyereye ni ibintu utari bwigera ukora bwari ubwa mbere ubikoze wabyitwayemo gute wewe nka Kabizi wabyifashemo gute ubwa mbere ngenda kugira stand up ndumwe kwera ubwa mbere nagira ibintu by'amateatre nkiri mutoyi hari hano twakunda kugenda kugira ibintu by'amateatre narageze na periode bama kuba ari je nza ndigisha nari menyere stage urumva ariko kuja kuri stage umuntu umwe atawundi aza kuza kwinjira mu bisikanya umva ni ikintu kitoroshe ni ikintu honyene uri kuriyumvira kuja guhagarara imbere y'abantu wenyine abantu bose bakuraba umva ni ikintu kiba kitoroshe urumva nyine akantu kubwoba abantu bose barabizi nushaka kuburinde ugiye kuri stage urumwe uragira akantu kubwoba kuko uriyumvira ntangura gute bihera gute mbega ibyo nateguyeho biza kwakirwa gute urumva byose ni ibintu bituma winjiye kuri stage winjirana akantu kubwoba ariko umaze nk'iminota 2 ubwoba bushabohera kuko hari ikintu mu bisanzwe iyo uri kuri stage utegerezwa kwiga kumenya ukuntu uraba abantu eyes contact ni ikintu gishobora gutuma nibyo wateguye uhuje amaso n'undi muntu ari karakuraba utegerezwa kumenya nimba muhuje amaso cumenye ukuntu cigira ucishishamwe akantu kujya sikera bizi uri kura monta video ucishamwe transition kumbure hari gihe ushobora gusanga umuntu akugira ibintu bishobora gutuma ushobora gupanika ibyo byose ni ibintu ushobora kwiga je rero ubwa mbere ibyo bintu byarameze nk'ibincanga gatoyi kwera nari umwe umva wasanga umuntu akubwiye nk'ikintu yabonye mu video arakoze ugasanga kiraje mu mutwe cishaka kugira ugasanga uratakaje nane icyo ubwa mbere cyarangoye ukuntu maze kuva kuri stage mu nyuma ntangura kwiga rero koma umuntu ashobora kuba ari hajyanye uretse bijya byo kuba bya théâtre kuko biratandukanye ukuntu ushobora kwifata kuri stage ukuntu bifata imbere ya kamera ni ibintu bitandukanye ndavyiga ndafata umwanya ndaraba abandi kumahora babigenza hanini nibyo byangoye n'ahandi ho akantu kubwoba ni imisi yose urira stage utegereza kukagira bishitse ukaba nyene wagiye aho watumiwe nuko ubivuze ugakora uko ushoboye kose hama abantu ukabona nta numwe ariko aratwenga ukabona abantu nta numwe ariko arabyakira donc bose ukabona umengo ibintu kurakora sibyo wewe nk'umuntu uri kura participer canke nk'umuntu uri ko uba waje kugira ngo batwenze hama ntibatwenge uca wiyumva gute ibyo birakunda gushika n'aba star cyane gose barabizi birakunda gushika hari gihe usoba kwa wateguye story wowe ubwiwe ukumva ati ebana yini ni abana ni frappe moya yatari ushitsa kuri stage urayitera ukunya abantu bakakuraba bakarindiye aho rero iba ari kibazo cy'ukuntu wayinjiye kuko hariyo ukuntu winjira muri blague n'ukuntu uyisohokamwe n'ukuntu uyigumamo rero uyinjiye nabi urashobora kwisohoka neza urashobora kuyinjira neza ukayisohoka nabi urumva ni aho hose n'ahantu habara ama challenge ibyo byose ni ibintu bikunda gushika ushobora gutera blague ntagire n'umuntu atwenga kwera ukuntu uri kurabivuga ijwi uri kurabivugana ukuntu donc ama movement uri kurabigirana byose ni ibintu tegerezwa kubuzi donc ugize hari abantu ushobora kugenda kuri stage ugahagarara nko kumenga urindiriye imfashanyo ukavuga gusa none wumva umuntu utari kuramuryohera ugira utumuvement ugira ni nko muri cinematography kirazira ko nani kamera iguma ku ruhande rumwe harabaho nani jeu de scène amascène kamera nkazingahe naho ufise kamera imwe urashobora kuyiga ama angle atandukanye na angle arenze 12 ni menshi rero nawe uri kuri stage utazi guhindura kuko abantu nimba bari imbere utegereza kumenya ko nino hari abantu
utegerezwa kugenda ino kuko abantu ntiboguma bakuraba nk'ukunye n'umwigisha mu ishuri n'umwigisha aragenda ino kagaruka ino kugira abanyeshuri bose babone ko ari kumwe nawe rero birakunda gushika ugasanga urateye blague abantu ntibayakiriye nk'uko we wari ubyiteze ukuntu ushobora kuba tiba ni frappe ini frappe ndapiga hivi watu watacheka bakufe mewe ugashika hajya mu wese bakuraba nkuko mugabo ni sukuvuga nta show nimwe bura abantu batwenga mugabo ugerageje kuraba nkuko uba wabiteguye donc ucufata nkuko atanumwe yatwenze kwera abo washaka ko si bonse kuko hari abantu batwenga ubusa abantu batwenga ubusa utara muti ko pale tu anacheka tu gisi uko kwera akujyohererwa kubona ama video gasanga ariko aratwenga tu atani kintu nakimwe uravuga rero urumva ntibisigura yuko rero ute blague ata muntu no mwatwenga ko hari abantu batwenga gusa wewe gusa ucinjira kuri podium rero ijya blague utera shwa gutera swata yubomesha rero ariko hari igihe mpora ndaba abandi ba comedian bo bibindi bihugu ugasanga nyene nayo ni show iri VIP kandi ugasanga nari ko arakora ibintu canke ntisize ibintu canke nta kintu kimwe yagize cyo tuma umuntu atwenga akavuga wanashima akavuga hagaze abantu bagatwenga nawe ugatwenga ugaturika iyo ni identity yiwe ashobora kuba we yatanguye ari uko nyene ata bintu vy'amamove magira donc abantu bagakunda kuntu gusaba ameze hariho muji araho muri France we style yiwe no kuguma yifashe mu mfuko hari abantu bamukundira kujya nyene ameze donc yinjiye tu abantu baratwenga rero bisigura yuko urashaka kubaka identité yiwawe donc ID akantu kiwawe wenyene no kuvuga umuntu akubonye cyane akwiyumviriye na gato gusa cyakubona cyatwenga tu ibyo ni ibintu umwe wese ategerezwa kuba afise kujya waba DJ bagira ama jingle ama studio agira jingles zabo donc no kuvuga agakubisemwo nakiwe donc bacamenye unikanaka rero kuvuga no kuri stage urashaka kugira entrance yiwawe ukagira na sortie yiwawe donc urumva ni numwe wese nukuntu kwa kumenya icyo ugomba gukora kwa kumenya aho uri kwa kumenya donc ibyo ugomba guhereza abantu ya uno munsi washaka kuvuga wowe ati no munsi nkeneye ko abana banje bagindagara mugabe indagara zitego gutandukanye ubucucu urashaka kuzikaranga urashaka kugira ibitunguru urashaka kuzirya uko nyene urumva bivana n'ukuntu rero uwo munsi donc ushaka ko abana bafungura cyangwa urashaka gutaka indya ziryoshe piga nyama meko ajyo hari ibintu bibuze hari uburyohe buri ndani mu nyama wategerezwa kurondera ushiremo ibirungo ushiremo binzari ushiremo utuntu tutandukanye kugira umuntu aryoherwe me sukwitogora inyama wowe inyama urashaka kujya ukajya isinyama tu me ikirungo uzoginga zitarimo umunyu rabe none ko bakunda kuvuga ko inyama yokeje ari iryoshe cyane gusumba itetse kandi yokeje tabi bivana no wayokeje ko hari abantu inyama kwanza zizotswa uburyo bwinshi hari abazibabura donc inyama yokerejwe ijya yibugarama si inyama jewe kabizi nokotsa si inyama osanga kuri kwa Kevin Chamigo si inyama osanga kuri Le Luxe si inyama osanga tuvuge hariya mu Kabenzi biratandukanye kuntu bazo si inyama urashaka kuyokereza mu ifuru urumva bivana n'ukuntu rero uwo munsi ushaka gushiramo uburyo okay kabizi wewe nk'umuntu usanzwe ukora comedy kandi uhora bishika ugatumirwa mu biteramo nkuko turiko turabivuga birashika mukandika mugakompoza nk'ivyo muhava muvuga uyo munsi wewe ukabona ati ibi ni vyiza cyane nigihe wandika ukabona ati ibi nta kigenda bon so kwandika ngo ivyo uza kuvuga byose hari akantu bita aide memoire barakunda kugakoresha kenshi jo uzorabe masho iyo hariho akameza baba gashize hajya mugabo we ntavyo ubona kubera abazi ukuntu ashobora kugenda yibutsa akablaga ashobora kugenda gusa kigisha nk'ukunyi nk'uri kararondera ikiye gasanga arabonye umurongo aca kurikiza donc na aide memoire kujya ko mu ishure bita imbago bari karabaga yumva kugira yibutse igikurikira nandi ho uva muhira wamaze gutegura ati blague nzoyitanga urukunda igenzo rero kubera wateguye nka zitano canke zine hari gihe usanga ushatse gusimbira ku ya kane me kubera uzi yuko wagize aide memoire cugenda ukaraba ikurikira mu kacu canke harana bashigashira ngaha ku ntoki ngaho nk'umuntu abimenyereye akabonye cabona ko ari triche me ugerageza kuraba uburyo ubigira kugira abantu ntibabone ko wagiye kwiyibutsa ko ari ibintu wari usanzwe ufise mu mutwe me n'ubuhinga tumuntu ategerezwa kugira okay umukomedian nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi wewe wemera ubona ko bikora neza ninde
uwo nemera no kuvuga gute kuko bari mu style atandukanye ico umenya cyo comedy iri mu mici itandukanye urumva bose umwe donc hari abagira stand up hari abacting hari abakora ibintu rero umwe wese arafise uburyohe bwo mu bintu vyiwe urumva nuko byo usanga umuntu wese afise abantu bamukunda barafise ico bagukundira barafise ico bagira rero bon shaka kuvuga ngo nkundu bose abariko barakora bose ni bon turiko turakora bariko barakora kugira ibintu bigende neza meje naragabanije umuriro kubera afite responsibility menshi cyane gose urumva umwanya umwe unsigaye ngira ama freestyle gusa on Instagram basi ntabirenze tu nibibaze none ko bishobora gutuma impano yawe igabanuka cause jewe ndi mu mice myinshi urumva aho ndi hose donc bivaye nico mbashaka gukora ndi muhira ushaka gusanga ndiko ndagira utuntu twiwanje tuba sinibaza yuko ari ibintu bishobora gutuma ngo bihera no kandi kuko hariyo na benshi batazwi me kubera batarashaka kwiyerekana urumva barashoboye ntibisigura yuko impano yawe ikigira hari abantu usanga babizi je narahuye n'umuji yaraho ryari kuwa gatatu w'indwi heze amujyara bishoboye cyane gose me naramubwiye ati none nk'ubu umuntu agukuno toya tije ntavyo nkunda nikundira ukunyene mbe ndi mu bajama urumva aho biratana kandi arabishoboye cyane gose arabishoboye kandi ewana he's crazy that nigga man arabishoboye cyane gose no kuvuga yuko abantu urashaka kuba utekereje ibintu ubisanganwa indani me nturashaka kwiserura nturashaka ko bije hagaragara yego kandi yaransiguriye impamvu adashaka ko bisubira kugaragara ko kwishuri wabo ngo barigeze kumumerera nabi kwera ibyo nyene yakunda kwigana ibikoko ibiki nibiki gushika naho no mu gutambuka usanga sigatambuka nka bimwe mu byo yanyeretse urumva nje gutuma acavuga ati no bon urumva naje kubera afite ama responsibility menshi usanga subiye inyuma gatoyi nkaba ndafata ibintu kugira ntegura yindi nzira y'ubuzima umuririmbyi yararinga dimanche passé egumengo ni dimanche passé nimba ntibeshe dimanche passé sinibuka yatubwiye ngo abakomedian basigaye barusha abaririmbyi ama views cyane gose kuko muri comedy ntuzigira wumva ngo washwanye n'uwundi cyangwa ngo ufitaniye ngo beef n'uwundi cyo ni ikintu kitigeze kiba kandi sinibaza nicaza naho uwo muntu azobasara mu mutwe kuko deja uri comedian utegereza kuba uri umuntu utahura ubuzima utegereza kuba uri umuntu wiga ubuzima donc uravye ikintu kakibonamwo ibikurikira nkunda kuravye wowe bivaye n'ukuntu wingiye bivanye n'ukuntu uvuga nkashobora nkagusoma mu mutwe nkamenya ati uyu muntu bugera afite ikibazo ukuntu rero ni ikintu utazigira wumva ngo bashwanye cyane rero nukuvuga ama views deja umaze kuba umukomedian uri umuntu uryohera abantu hafi nka bose sinzi umaze gutangura kwishira ngo urankanga comedy satkumbure wewe uvuga ngo umengo uri kurakurikirana cyangwa ngo ufitani ubugenzi no mu comedian umengo ngo nturi serie nawe kuko kenshi bakunda kuvuga mu Burundi wacu abantu sinzi ko ari gutatera imbere mu mutwe cyangwa kudatahura twebwe nkaje ndibuka mu za 2016 tugikora twe totonge dukoresha telefone kubera twashaka gutera imbere telefone genda handika script nkagenda nka ico geje sinaboneka kwera nabandi ko ndakoresha telefone mu kumonta nk'abapangira abo twagirana ico gihe nka tugashira ngaho tugashira Facebook tugashira YouTube wasanga iyi video ziri mu bantu kandi zitari na professional so nukuvuga rero nukuvuga ni ikintu twagiye twebwe ubwiwacu tugerageza gukoresha uburyo buke dufise gushikaho bigeze no munsi hari abantu bagiye barakora ibikorwa bitandukanye kugira uno munsi hagira izina duserukirwa n'abantu batandukanye twiserukira donc nukuvuga rero nimba ubu biriko birafata inzira nziza je ndavuga vraiment ni igikorwa ndibaza twebwe ubwiwacu kuko ni gako uzobona aba comedian bariko barasupportingwa nk'abandi bantu bose ha mu Burundi kuko ariko ubu byotuma ubu c'est bon vraiment ubu c'est bon abantu baratahura kandi ndashima kubera ndashima cyane abarundi baratangiye kwijukira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi surtout Instagram YouTube bariko barazikoresha ubu ngubu na za Twitter mbona benshi bariko so nukuvuga ico gihe muri za 2016 ni bangahe waraburungikira link umuntu ati mpana mamega me ubunye ibintu nivyuguruka tengo ibintu nivyuguruka ukamuhereza link misi yose ukamumuha ngo none ngo ibintu wamundungikira nibiki natahuri ca mbere link niki
imutwara he me ubonye c'est bon abantu baramaze gutahura icari cyo social media abantu bariko barabeshwaho na social media ubu ngubu abantu bariko barakishiramwe imitahe mu bijyanye n'amasanamu mu vyese mu bintu bitandukanye kuko ubuzima bw'ubu abantu benshi ubu bafise smartphone kera nta muntu nta bantu 10 cyangwa abantu 100 bashobora gusanga bakoraniye ahantu bose bafise smartphone oya mugabo ubunye n'umwana wa 12 ans usanga afise smartphone gangi cyangwa machine so c'est bon vraiment ni ikintu kiryoshe cyane gose kuko mu myaka iheze twari inyuma ko banadufata n'ukundi kuntu ngo mwabuze ico mukora me ubunye barabona ko abantu bariko barakora kandi bariko barabona hari abantu hageze imyaka tubeshwaho na comedy gusa uzuronka abantu bagusupportinga buri kwezi uvuga ati ndakunda ukuntu ukora wewe uzoza urasaba iki buri kwezi uzoza uragira ukunuku ushikaho uvuga ati ya nawe biratangiye kuza me abarundi bamwe baracafise akantu ko kubona ko umuntu agira comedy umuntu akina ivyese ko hari umuntu aba yabuze ico akora no tusozera ikiganiro cacu urashobora ico ubwira abakurikiranye ikiganiro cacu kugira ngo dusozere ikiganiro cacu kuko mbona umwanya ugiye ntitugutwara umwanya wawe wose kandi wari watubwiye kusibinda uja gukora ya bon ico no bwira abantu bariko barakurikirana kino kiganiro nuko byinshi bike muri byinshi twavugiye aha canke twari kuvuga mufate ibi by'akamaro ibari byo mugumana mu mitwe ibindi navyo ndibaza kumbure de plus abantu bazogenda baragira ico bavuze de plus muzogenda mukurikirana ibiganiro bica ku mbuga zitandukanye situmvuge ko bariko barakurikirana iki kiganiro kuri Buja Hit mubandanye mukurikirana ibiganiro mubandanye musupportingana mubandanye nikana bafise imitahe shira imitahe muri bino bintu abantu babakorera ibyo mushaka nimba mubona utunenge naho mubivuga kugira abantu bakosore kuko nta vyama vyera ya hama nibaza byaryoshe abakurikiranye ikiganiro cacu nizere ko mwaryohewe kuko ikiganiro cacu twavuze byinshi cyane na cyane bijanye na comedy abantu musanzwe mufite impano mukaba mwiyumvira ko nimwatangura bazovuga ko mutari serieux cyangwa mutari sérieuse wapi sivyo murakora kubera nabandi murabona ko barakora dejuyu ya warahejeje na université bon kandi arakora ibi bintu mwumva gute ni ibintu byiza ndagushimiye ko wamaye umwanya bon nanje ndabashimiye abafite impano nabo nibave mu bitanda baje gukora kuko nta muntu azigereza kugusanga mu cumbi wawe ngo aje kuguha sponsor canke kugushigikira donc ni gukora ukava mu nzu ukarekana n'ibintu by'amasoni ugakora kuko isoni none gashani wazigumana kandi ngo nta mwuga udakiza wo kuroga ababayeho no kuroga naho bazomenyana n'Imana je nta makuru mfise yatari na nusu ndabashimiye cyane abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu yari Nancy Amanda nari kumwe na Kabizi muri studio ya Buja Hit TV inyuma kamera hari CK Professional turabakunda cyane ntimwibagire kugira subscribe like share na comment ciao bye